imenga nawe bumenyesha makuru kandi abamenyesha makuru batohoza kubi uzotohoze Muyinga ati mu myaka nk'umunani heze Rashid yari gikimwe no ntara ya Muyinga yari umugwiza tunga ameze gute mu ntara ya Muyinga byose narahagaritse biraha bazobikubwira nakuri ego sinzi nico baduhora mugabo ngira ngo kuko jewe ndaguhaye akarorero maze kubaza abategetsi beshi ku buryo nke kububanyita imvuzi sishobora kumva ingene ugenda guhingura ari we wa mudandaza cyangwa ugiye gushinga uruganda ruzohingura aya mavoka yanje ni we wa mudandaza nyene ugiye guhingura nk'ubu wo kubaka ahantu ho kuzohingurira amavoka ageza kubaka gusa agaca agenda muri banki runaka ati yene y'amamiliyaridi yo kugura amamashini azohingura amavoka jewe aho ngejeje ngaha ubwo nyene baca bamuhingura ahantu ubwo nyene mugabo jewe ndayarima ndima amavoka wa muntu azohingura ikingoro kimwe ntibampa simfise n'uwumvugira mugabo kandi nka wewe nk'umunsi uronofise hafi hegitara 30 zirimo ivyamwa biboneka 38 ntungabaniriza ibintu uko siwe wabimpaye hegitara 38 ni Imana yabinyihe ariko rero wavuze se barundi ariko nkanje sindagira ibati ngo tubonane no mwisabira ikintu kandi ukuntu ategera abarimyi ndazi ko Imana yobimfashije yobimpaye kuko yontegera ho Imana yomfasha agashika ngaha akabona aho nigejeje nabonye henshi twaciye mu hari mirima y'amavoka kuko nabonye ino ntara yanyira rima amavoka cyane gose niyo ya mbere ego hari aho nabonye nubundi nubwo usanga ari umurima ego ukasaga ivoka virema ziratotaye mugabo zirimo ibishamba ego wewe hose mbona ari indimiro kubera ikindimiro sawa sawa ukigo injuti mama kwize inkuru y'umunezero sha amatwi nabiri urabona mu ntara ya Gitega hasigaye hari ikigo c'ubuvuzi kama citwa inshuti ya bose hewe gikora gute yo ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose gifasha abajya abantu bose bagenda na zandwara nizi yo nozidondagura nkazima urabona abajya abantu bose bafise indwara y'igisukari gute hypertension amaso infection igitigu hepatite B na C zamibe umusipa abafise ikibazo ca estoma amafigo ibivyimba umugongo rheumatisme asima kudadarara iziba ry'imitsi indwara z'urukoba intandara kumeneka umutwe bidahera ingaburo ku bavyeyi bibungenze kongereza inguvu ku bubakanye imvune amakonyera sinezite babana basobaho baryamye ico kigo kirabafasha cane benshi kimaze gufasha baragishingira intahe n'abajya abantu vyananiranye yuko baheba itabi yo baba bukozeko sabwe erega cya kigo kirakomeye aho kidakomeye uyobewe yuko n'abasokuru bivuza imiti kama gusa kandi hewe none ico kigo gikorera he ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka akurakuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 ijana na 99 amajana 247 inshuti ya bose ni inshuti yawe. Turabashimiye mwebwe mwese muri ko munadukurikirana. Ihangiro ryacu ni ugutuma abarundi isinzi bashikirwa na buno butumwa bwiza bw'iterambere biciye mu biganiro tubashikiriza buri munsi kuri Agaciro Media. Ejo tubasaba rero nugira subscribe canke s'abone kugira ngo tukwize umuryango w'abarundi barenga 100,000 bafashwa biciye muri bino biganiro. Okay, yes. Tubaramutse tubifuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongera kamagara meza n'amafaranga. Omdishanjuma benshi bamaze kunyita umu traveler. Nivyo nda travelinga. Kano kanya ndi mu ntara ya Muyinga y'abana. Ku misozi hanamiye igisagara nyene. Hajya umusozi babita gutegana shit. Uyu witwa Kinazi. Kinazi. Uri muri zone Kayenzi. Okay. Ego. Voilà, niho tugendeye umurimyi yabunyoye umurimyi w'amavoka. Bagenza afza amahegitara n'amahegitara mw'abantu. Nukuri twizere ko iki niganiro cyitwa ibanga ry'abatunzi
gira tuyagire ubwo butunzi Rashid turaguha ikaze kuri Agaciro Media. Murakoze cyane gose. Yego. Murakoze cyane. Tugendeye hano mu mavoka mbere ko dukora ikiganiro twabanje gutembera mu mavoka kabisa. Ni byinshi. Yego. Rashid hano hangana gute wateye ibiti bingana gute by'amavoka? Aha dufise hegitari 28. Fetwi hegitari. Yego. Akaba hateye ivoka ibiti bingana abandi bavyumva ati ibigundu ego canke imivyaro hatewe imivyaro 2220 2220 ego ni imivyaro 2200 angahe 220 ibyo biterwa biri kandi ivyo byose n'umunsi nibiti bikuze ko twabonye amavoka ariko Rashid nizera ko ngira ngo uri mu Islam kuba tuvuze ngo izina ni Rashid ngirano ego ndo mu mizirima nivyo abamizirima twara dukunda kubona baja mu ndandazwa kandi zige ziri direct ndarangura ikice ndakidandaza direct ego wewe kugira ngo uje mu burimyi byaciye nabonye twese tutokora bimwe hanyuma twarabanye n'abantu beshi bakora ibintu by'uburimyi cyambona jewe sinoguma naje sinocanja mu byo kudandaza mbona ngiye no mu burimyi wenda Imana ihezagiye navyo nyene vyo teba bikanteza imbere ariko warigeze udandaza narigeze kubikora mugabo bidashemeye nk'ivyo kwiyungunganya nyene kugira umuntu arabe ko yoba arabaho ariko sinabikoze nk'urudandazwa bikomeye kuko nta bintu by'imiliyoni 5 ndigera ndandaza kandi mubona mfise ibintu maze gukora vy'amamiliyaridi menshi ariko ntabwo nigeze njya kugira iki kudandaza kuko nta kintu nigeze ndandaza c'imiliyoni 5 oyaye urumva aho ni nk'ahandi ushobora kuba ufise nk'akabutike mu rugo umufasoni yicara ko gusa mugase kuvuye ko je ndagenda mu isoko ngo ngiye kudandaza oyaye okay nkishika mu muji mucayi mu gisagara ca Muyinga yego nabaje nti nje kuraba umurimi w'amavoka Rashid naam ati ngondangira hakorera ngo yo uni hariya yego donc niko guca mfata moto nkazino bivuze ko uzwi muri kano karere yego me ndazwi cyane gose ukumenyekana banzi nk'umuntu yagiye konona uburyo konona ahubwo kugwiza bamwe bafata yuko nagiye konona uburyo mugabo je ndazi ko nagiye kugwiza ariko bamwe bafata nk'umuntu yagiye konona uko nukurinda kubwiye bivuze ko abantu ntibagutahura muri uyu mugambo urimo bamwe barantahura ubu barahaye bantahura iyo bakubitiye ngaha bagasanga bamwe twaranganye imitahe mugabo uno munsi bagasanga umutahe bafise batoshobora kungurira ivyo nagiyemo ubu barantahura bamwe hariho n'abateye imbere kunsumbya mugabo hariho n'abasubiye inyuma yego ntobwira ngo bangurire bino bintu vyanje ngo babishobore egare nta kitunguka kandi nta kitaje nta nikitohomba nta kitohomba je uko niko ndabifata mu bwenge bwanje nukuvuga rero bino bintu ndabikora ndabikunze kuza rero uwari we wese ubajije ukumva Rashid bamwe bantahura ko nagiye kugwiza umwimbu abandi bakavuga ati yagiye guhomvya uburyo bwiwe rero umumwe antahura uko ashaka okay kandi uko anyiyumviriye kose je ndamushimira nta ngorane uko nyumviriye kose ko nta gihungabana ku buzima bwanje byose biguma bigenda neza nukuvuga rero kuri ubwo nico gituma abantu beshi banzi banyibaza ko vyishi nukuri yego okay waraje uratangura uyu mugambi w'amavoka yego mu gihe n'igihugu mbona kitari bwa uvuge kuko igihugu iyo ntuze yo project bashizeho vuba yego mwebwe ibi wabikoze ko kubera ko mwegereye Tanzania canke kuko intara Muyinga inayo narangirira imbere mu kurima amavoka kubera iki umutaye utawushize mu kindi wahise mivoka ivoka kubera iki murakoze cyane nubwo urambaje ikibazo c'inkora mutima abarundi twumva duteba
barundi twumva duteba cyane gose burya umusi babonye ngaha namuye ikamyo 10 ikamyo 20 bazoca baza bazoca babona ati bwa muri cya gikorwa ni ciza jewe rero ntakurogoye canke ndagukosore uvuze yuko uno mugambo utanguye vuba oya ntabwo utanguye vuba oya igihugu baberetse kuvuga vuba suko nyakwigendera ego Petero Nkurunziza intwari y'u Burundi Petero Nkurunziza ego nukuri uwo mugambi yarawuzanye gushika yaho n'amavoka baheba bakayita amapita simbeshe ego amapita kuko ari wazanye uwo mugambi aya mavoka ni naco gituma natanguje ijambo rivuga riti abarundi bumva bateba andi ho umugambi jewe ni naje kubikora nisunze nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi Nkurunziza Pierre ego kabisa naje ari we nkurikira isipokuwa ubona ko imyaka aya mavoka afise ari mike afise imyaka 5 ariko kugira nitegure kugira nzoze kubikora biri musi y'imyaka nk'8 kuko nabanje kubanza kurondera umutahe ugira nze gutangura kubikora ni naco gikumbure abanzi mfise uburyo nico gituma uno munsi bavuga ati no mubire mu mutwe si sawa kuko bari bazi umutahe nari mfise bakabona nginda gutwaye kuwukoresha ibi bintu kuri ubwo rero gituma je nisunga mvuga ko nje nagiriye ku mugambi w'umuhisi wacu nabanje kuraba ibiti bateye okay ko je naje kuwukora ibiti byabo bimaze imyaka 8 biteye nkaraba ingene igiti kimwe gishobora kuva ko ku mifuko 10 imifuko 10 kugeza uno munsi umufuko umwe baragusanga mu ndimiro kaguha 80,000 umufuko urumva no kuvuga igiti kimwe Imana igufashije kikava ko kuyo mifuko 10 ninashobora kumara iyi myaka 10 kuko igiti kimwe kugira kive ku mifuko 10 nuko kiba kimaze imyaka 10 none uko igiti kimara imyaka myinshi ko cama vyinshi uko caguka gukura uko cama vyinshi nivyo amashama bamanini nukuvuga rero je maze guharura ico giharuro nkavuga ati nintera ibiti 1000 igiti kimwe kikama imifuko 10 nukuvuga ko nzoba namisha imifuko 8,000 ico gihe umufuko wagugwa 30,000 naca mvuga ati ngaho nzoba mfise amahera runaka none ubugugwe umufuko gw'ibihumbi 80 urumva nibindi bintu kandi nkaba mfise ngaha nakubwiye ko ari hegitari 28 muganda afise n'ahandi hegitari 10 urumva hose mfise ibiti 3,000 okay umva no kuvuga mune musi Imana yafashije igiti kimwe nkashobora kucamura kuko imifuko 5 umva nzoba namura imifuko 6,000 ego Imana nifasha rero ku ivyo 6,000 wa mufuko bakaba bakiugura 80,000 washaka nafatira umugabo birashobora kuzuzuna zimba birashobora no kuzimba canke bikanakoroka byose birashoboka mugo uko vyokoroka uko ariko kose ndabifise birafa bigapfiranye nevyo ivyo nofungura mu vyo no gumana byogera kure kose ko ndose iyo mifuko 6,000 naho no yiguze 10,000 urumva ko no guma ndo nkamwe two gufungura nukuvuga rero je rero ndabikora ndavyishimiye nuko bamwe bamfata ko nagiye konona ariko haro nababona ko nagiye kugwiza ubutunzi ndakuri kuko nk'ibi bintu bwa mbere hose ndabikora ndumwe ibi bintu bikora abakozi 60 bataburamo n'umusi numwe kuyo myaka 5 amusi numwe ino ndimiro iraburamo abakozi 60 nubu ngira ngo waje yego nasanze basangamwo nukuvuga iko nasanze bino bintu birafasha uburyo bimfasha aho nciye bavuga ati Mutama kandi sindaba n'Umutama mugabanyita Mutama kubera bankorera ivyanje nkabaronsa utwo baba barafungura urumva bizosahiriza jewe vyongere bisahirize nabandi okay egome voilà uko biri kose Rashid nkiyagira ukora ibi bisa umutayi munini egome ego
nimba atari banga ego no mutahungana gute uhagaze ngaha donc iki ni nka consommation gusa umaze gushiraho kuva ndabitanguye natanguye kuhakora ari kintu bita inyovu ubu si biti inyovu sinzi ko wowe butegera ko nawe utabutegera wenda bitahura inyovu birumvikana nukuvuga iba ari isata kintu na kimwe irakoregwamwo hari gihe ishobora kuba ifise akanovera cyangwa ugasanga na kanovera ifise yego ibi ni ibintu byatwaye uburyo bwishi ku ruhande rw'iwanje je mvuga ko ari bwishi mubona nk'imiliyoni nk'ijana ndagutwenze burya hagabwa ni paraseri 18 burya paraseri imwe ndaguha izo miliyoni ijana ntizoshobora kutunganya iyi paraseri ngo imere nk'uko uyibona aha no kuvuga kubera ari ibintu namamwo tugumana n'abakozi hariho ikintu bita abakozi gukoresha umukozi agahengera urumva guhengera ni vya bindi vyo kurima yarima imetero zibiri agaca yiyicarira jewe ivyo ntivyabayemwo iyo myaka yose wumva iheze nicaye utava ngaha ntava ngaha ngushaka ngo ajyama nkazo ushaka korora inka ngo ajya umworozi w'inka sinzi menga bavuga ngo ajyama nkazo rero bino bintu nabijemo ndabikunda ibintu byose nabihagaritse ndaza mwiyo myaka yose 8 ndakubwiye iheze ndaha aburya rero nabazi ko nyekano banarafuye ko nakiriho je kuko nta munsi numwe ntaba ndaha bibaho kiretse ndi mu bitaro ndi mu serumu kandi je ndibuka yuko nigeze no kugwara numvishije akagoga mbwe imiti ntarayimara narababwiye ati je hari umuntu ampamagaye kumbe nje mu ndimiro hanyuma ndasubira mu bitaro barashiramo serumu aho rufise ubwoba ati bariko ranyonora byo byahungabanye ego ivyo bintu biramaze kushikira igwago ningira ngo sinzi ko Korani kibivuga ko mugabo ari aho nabonye Salomo yavuze muri Bibiliya avuga ngo waho utunzi bw'umuntu buri niho n'umutima wiuja ego no muri Korani birimo no okay ego voilà rero urumva bino bintu byawe bibesheje abantu benshi ego me kandi nawe nyine kubikora ngira ngo ubizigame inyungu runaka ubu naho ntarayibonamwo mugabo ndayibona ngira ngo wabonye yuko amatunda amavoka atanguye kwama yego arimwe arajako aranyereka ko ntateye ikindi kintu nateye ivoka mu myakiza ubutunzi ndabwitezemo yego yego voilà uyu munsi kubijanye n'ivoka yego mu mavoka nkunza kumva ngira ni burya bwoko bita hasi hasi ngira ngo nizo bitaruhere mu kirundi yego me wewe hari ubuhinga nabonye ngo urazigira urashobora gufata izi nubwo zikuze zose ukazihindura burya bwoko ego nano vuga ati mu mwakuza nkeneye zino zose za mashoketi izi zitwa shoketi zitwa shoketi ariyo abantu benshi bayita mapita okay nukuvuga rero izi naho noshaka mu mwakuza nkuno munsi zose wosanga nazihinduye ari hasi zose ari ruhere ego canke nkazihindura ivoka yitwa foyarite ni voka nayo nyene ifise uduhere mugabo tari tunini hakujya ubona ijya bita ruhere atari kujya ubona hasi bo kwisoko iyo zigiye kwisoko ni hifise isoko cyane kugeza uno munsi yifise isoko cyane ni bavuga ko ija mu makungu ariyo hasi ariyo ruhere ariko je numva atabwoba mfise nta n'umutima mfise wuko no hindurizi ngo mpiga ya ruhere kuko iyi nayiteye nabikubwiye iyi nayiteye umufuko gw'ibihumbi 30 kugeza uno munsi bagusanze mu ndimiro baraguha ibihumbi 80 je numva atakibazo cyo kuvuga ngo no yahindura okay ahubwo no kwigora nka nifuza iyo ruhere nayo imisozi wayibonye ndayifise ndafise amahegitari ajya kujya nabonye ari hanini cyane ampande yanje ntarakoreramwo ndashobora gutera iyo ruhere mugasino fata umugambi namaze gukora ngo ngiye guhindura ibindi ahubwo ngenda kongeza ku wundi mugambi mugasino kono nivyo nakoze ngo ngiye ngo guhindura iki ahubwo nkora ibindi bishasha ivyo bije nkabikora na vya bindi vyamaho
twatangurira ko navyo bikagumaho egome ikintu Rashid niko ndibaza we nk'umuhinga abimazemo igihe kinini niko kugira ngo je mivoka nasabwa iki donke nze ndonke umwimbo fadika kugira ize yame cyane hasabwa iki ikintu gisabwa hasabwa uburyo hanyuma ni waba ufise ibihumbi 10 ukorane n'ibikwiranye ibihumbi 10 nyene ntugende gukora ibikwiye imiliyoni 100 uzoca uvunika cyane navuze ibihumbi 10 ntuce ugenda gukora ivy'imiliyoni ivy'ibihumbi 100 kandi ufise ibihumbi 10 jewe nkawe wifuza kugenda kuri mivoka lima 10 ushoboye muga ntuvuge ngo navuye mu murima warashi ngo nabonye usa neza ngo nanje ciye ngenda gukora bino nawe nta mutahe ufise kuko bino ni mutahe miremire okay mbere ku mitahe nashize aha kuburyo nakubwiye no kuva kare tutaraje no mu kiganiro nakubwiye yuko hariho abantu banyita ko mu mutwe atari sawa mugabo je ndazi ko ari safi kuko nivyo nagiye gukora ndabibona ngira ngo naguhaye nibiharuro kuburyo Imana ifashije nanje noteba nkabo mugwiza tunga akomeye ahubwo n'umunsi n'uru mugwiza tunga oyi no munsi sinemewe kuko nta voiture ngira nta bikwega nafise mu Burundi mugwiza tunga bemera no bagira mu voiture afise nibikwegana uwo niwe bemera ko ari mugwiza tunga ariko naje ndavyitetse mu Imana yohezagira muri byo tubwiye ivoka iyo wimvye ikinogo ego ushobora kwimba ikinogo kingana gute ugira uteremo akavyaro urashobora amase ego kugira ivoka imere neza urashobora kwigora ukarima ukimba mera nk'uyigira ngaho gato ukimba nk'akanogo ka 50 cm okay ubwaguke 50 cm kuri 50 cm urumva ubwaguke bwa 50 ku mirongo 5 kandi bivuge mu kirundi semave yego ndabivuga kutariko n'amashure sikirenga okay basi ugacushiramo mu mwavu kawucanga neza n'ivu hanyuma ukazana umuvyaro wawe mwiza wateguye bavuye mu pikinyeri teguye neza nkuko babiduhimiriza ugashingamo wa muvyaro wawe hanyuma ukaguma witwararika kurivomera nta kibuza ivoka ritamera neza ariko ni waje kuritera mu bashiramwe amase nk'ubu we nabonye ni wo wamavuna kujinuze ya ico giti gusa ugenda uharunda ibintu vy'ivyatsi kwa ni mumva yo kugira izuba ryatse ntirimenere ngo rihave rishikira imizi ushaka gume habomvye hagume habomvye ndabe ko yoguma ari rimera neza kuko burya mu ncamake irivoka uko ryaguka niko riguha umwimbu uko ryaguka niko riguha umwimbu ego okay bo nabonye muri ano mahegitari yawe nyene cangwe muri no mirima warashize n'amararo y'inka yego no kuvugira ngo naho wifashe ku mwavu egome je ubwa mbere aha narahakoreye imyaka itari mike ndahakorera imyaka 3 ndahategura ndavuga ati ahantu kabisa nahejeje kuhatunganya candagaruka aho mu myaka 3 naharimira ibigori ibiharage n'ibindi ndavuga ati ubusi nabutunganije kabisa niko gucanza ndatangura kurima izivoka ndazirimyemwe urabona ko ziceye kuma distance manini ahubwo nyene ni ku metero zingahe ko ndabona aratize tandukanye ateye ku metero 14 uva ku giti cyo kindi uja ku kindi nabikoze ukuvana nuko hari umuvyeyi wivoka mu ntara ya Muyinga yitwa Pangarasi Bakame batazira Bakame ni wo mu rugari naramutemberereye ni imivyaro yose nayikuyiwe naramutemberereye ndaraba amavoka ateye ku metero 10 amaze imyaka 10 sanga yakoranyeko nta kayaga kagicamwo je nca mvuga ati ekagenda yatene ku metero 14 kugira niyagera ku metero 10 azo bambe niyamara ya myaka 10 azoba gifise akayaga koje naciye mparura guhera uwo musi nyene ndabona ko ikintu kidafise akayaga kidahema kitakira
oxygen sawa ko kidahema neza nyine kidahema neza urumva ko kitomera neza kuko naciye nsanga mwiyo myaka 10 aho hantu zimaze gufatana zisigaye zamamavuka matomato je ncamvuga ati reka nagure mumva yukugira zizobandanye zigira iki zironka agaco hanyuma mbandanye ndonka umwimbu kukijanye n'ico wambaje rero cyo kurima iyo myaka yose 3 naharimiye ata nkafise n'indi myaka maze gutera za avoka iyindi myaka 3 kandi nyene yaraheze n'ubundi ata nkafise mugabo niho mu nyuma nica ruhande rumwe ndikontorora sanga imyavu nkoresha handa hakoresha imyavu ibeni majanane z'umwavu ibeni amajanane nizo nteza ivyo ntera hagati na hagati yaya mavoka ayo mabeni yawe mase uyaronka mu banyagihugu narayaronka mu banyagihugu mu nyuma niho nikontoroye sanga izo bene amajanane ndahomba cyane gose cya sanga nivyo nimo ndakora sinimo ndakora nk'ivyo batutegeka kuko bavuga ngo murimyi mwo rozi tonko murimyi atezwa ko n'umworozi asigizwe kuba n'umworozi je namaze gusanga naho woba uri mi hegitari imwe atanka nimwe ufise mbere mu barimyi urakwiye no gufutwa kweri kujye nyene bavuga ngo ngira ngura nacyumva iyo bavuze ngo umushikiranganje ntibavuga ngo umushikiranganje w'uburimyi oya bavuga umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi bakagashirako kweri nasanze arivyo nukuri umurimyi n'umworozi utorora nturaba n'umurimyi donc nukuvuga rero amaze kuharura ayo mabeni ngura ibeni imwe kugira ishike ngaho ndimiro nkasanga itwara 150 nkayigura 70 kuyishikana ngaha ugasanga intwaye 100 urumva ko byabaye 107 iyanyoroheye ngaha yanyoroheye ishika ku 105 nukuvuga rero mparuye ibene amajanane sanga naramenaguritse camvuga ati reka norore Imana iranafasha ubworozi naraguze inka 10 na zibiri nta nka nimwe naguri dafisa amezi burya mu mwaka wose ubu mfise inka 20 na zine mwizo nka 20 na zine ubu inka 8 n'ubu zifisa amezi nkuba Imana yomfasha nazo wari kuratubwira rero ukuntu wasanze warahombye ucugura inka ego nemo ndakubwira ati Imana yarafashije urumva mu mwaka uza natanguje inka 12 urumva mu mwaka uza nzoba ngeze mu nka 30 mu mwaka n'igice urumva no kuvuga akona kandi kano kubwenge wakoze ego je naye ndimo ndaraba muri mega narakoze umuti kuvuga rero nubwo bigoye inka ziragoye korora kujya nyene bavuga turyama nkayo ni kwera uryama nkayo ego mugabo urumva yuko navyo nyene ni ibintu bitera vyunguka hanyuma mu mwaka n'igice ndabona ibeni nk'amajana nka 35 maze kuronka yani uno mwaka naho nogura izo senkani ndakuzonyene urumva ko birimo biratera bije imbere ku buryo nizeye ko mu mwaka uza nta nibeni nimwe nogura kubwo nanje nzoguza abandi nakuri kandi nivyanje vyakozwe ego mfise rero kibazo hano ego je ndashaka gukora umugambi nk'akarero ubudandaji ego cange wikindi cyose cyose nk'ihinguriro cange nk'abashinga ama microfinance ego bakeneye abanyamitahi ego kandi indandazwa nyinshi cange iyi ni migambi yari yose ishobora kunguka keshiraza mu abanyamitahi neza gose nanjye mu burimyi wewe waratanguye umugambi hashobora kuza mu abanyamitahi nk'akarero nka wewe nk'ubu uragira amavoka ego na hantu hanini vraiment hari amamiliyoni menshi neza gose Rashidi umunyamutahi yokenirwa iwawe uwoza no mutahi kavuga ati biriya bintu rero ko numvise uko bisiguye ego ndumva nimba yo vyemera no shira mu mutahi byoshoboka ngo tubiri tuvurana ubupfu nukuvuga ko aha haje umunyamutahe no mwakira kandi umwakirana ugweze kuko yobaje kugira iki kumfasha akazi yobaje kumfasha iki ibikorwa sikuvuga ko byananiye kuko nuwo yozana umutahe yowuzana kubera abona ibintu bimeze neza ni naco gituma nanje nogira iki no namwakira
kuko azanye umutahe nagura imigambi twagura imigambi nkubazanye umutahe urabona warakoze warihanganye wararindiriye uno munsi biriko biratera imbere egome aciyaza kino gihe abazi igihe ciza cangwe cararengeranye ndamwakira kuko ngaha igituma ndamwakira naho utubona umunezero wose ubona ngaha mu Burundi amahoro ubona ngaha mu Burundi haraba yatangiye amaraso harabasheshe amaraso kugira buno Burundi bubone busa nkuko nukuvuga rero nanje ngaha sinasheshe amaraso intuguta niyo yantotse ko amaraso yanje ngenda yafise ubwabo kubera intuguta yasohotse nukuvuga yuko nuwoza sinoreka kumwakira kuko nubundi turacabanda turimwe turavyara abo turimo turavyara bamwe barashikira mu mahoro abapfuye baturondereye sikweri ndabeshe yego nico gituma rero nuwoza kubera ibintu bimeze neza ntaco buza ntamwakira kuko azanye umutahe urumva wumvishije wavuze ngo iki wavuze ati umunyamutahe kuvuga rero umunyamutahe ntaza nkuko ngo nje kwinjira mu bintu byawe nubundi abazanye umutahe kandi umutahe azanye egare ashobora kuzana umutahe nkaca ndifuza guhingura amavoka nkaca nshinga uruganda ruzohingura amavoka yacu none noreka kumwakira gute kandi azanye umutahe uza gukora ibindi bizonteza imbere nokuri no mwakira okay mwakira mugabo yoba ari umugabo w'inguvu ngira ngo urabibona yuko atari ibintu byo gukinata so kuzana miliyoni umwe ngo arabonye miliyoni none no bikoresha muri yaridi urenga ugacuzana umuliyoni utabeshe ngaho warakoresheje muri yaridi nukuri ntishimye urabaza muyinga mu myaka 8 nakubwiye ntaratangura kano kazi sinigwa ndabivuga uzotohoze mbona imenga nawe umenyesha makuru kandi abamenyesha makuru batohoza kubi uzotohoze muyinga ati mu myaka 8 heze Rashidi yari gikimwe no ntara ya Muyinga yari umugwiza tunga ameze gute mu ntara ya Muyinga byose narahagaritse biraha bazobikubwira nakuri ego voilà okay ego kandi je naguharuriye umukozi umwe ahembwa inoti ya 5 okay fisa abakozi 60 kandi birirwa ngaha igihe cyose kandi birirwa ngaha bamaze imyaka 8 bakora abakozi 60 urababaza n'ubu hajya bari ushaka bayibaritse nta mukozi ndirira ucu harura rero abakozi 60 mu myaka 8 amahera bohembwa uraza kumbarira ubusi sindabushiramwe kubugura kubutabira sindabishiramwe kubironderera ivyangombwa sindabishiramwe kuko n'ubusi bufise ivyangombwa okay ego je rero wondonkera mbere umunyamutahe babwira ati karibu ngo mukorane kuko muga ntibaza ari babandi batifuza kwikura ukwikura mvuga ntibaza ari babandi baza ngo dukorane urabona ingene hasa ejo namubwira ati burya hakeneye guhemba abakozi agacatangura kumviriza ingena ngana mu mufuko oya wa undasohora kugira ibintu bigume bitera bije imbere haze munini umunyamutahe wari wese wonzanira sinomwemerera aza kuvuga ko tugumana bino oya ahubwo wonzanira umunyamutahe ambwira ko ngahateye amashoketi dutere izindi hegitari 200 z'amahasi umva twagura umugamba pana gusubira inyuma gome okay sinogenda Rashid ntabaje kino kintu ego jewe nkubu nimba ndumudandaze wizivoka ego amafaranga ashaka kunkeyana ego mbwe ko yakonfisi isoko acangena nkikora kuri bank niza amafaranga ni korera kagambi kuko ndafise isoko ego nibaza kandi babona neza ko mfise isoko amahera ntayo banyima ndumudandaza wewe umurimyi ego wewe amavoka ego ugiye banki irakumva neza iraguha inoti murimyi w'amavoka ntiyoja muri banki ngo bamuhe inoti kandi umudandaza wazo bayamuha mugabo umudandaza yadandagize nari ingurane barayimuha turagayitse cyane gose sinzi nico baduhora mugabo ngira ngo kuko jewe ndaguhaye akarorero maze kubaza abategetsi beshi kuburyo nke kubu banyita imvuzi sishobora kumva ingene ugenda guhingura ari we wa mudandaza
cyangwa ugiye gushinga uruganda ruzohingura aya mavoka yanje niwe wa mudandaza nyene ubu ugiye guhingura nk'ubu wo kubaka ahantu ho kuzohingurira amavoka ageza kubaka gusa agace genda muri banki runaka ati yene y'amamiliyaridi yo kugura amamashini azohingura amavoka jewe aho ngejeje ngaha ubwo nyene baca bamuhingura hano ubwo nyene mugabo jewe ndayarima ndima amavoka wa muntu azohingura ikingoro kimwe ntibampa simfise n'uwumvugira mugabo kandi nka wewe nk'umunsi urabona ufise hafi hegitara 30 zirimo ivyamwa biboneka 38 ntungabaniriza ibintu uko se wabimpaye hegitari 38 ni Imana yabinyihe ntungabaniriza ibintu okay hegitari 38 mugabo kandi ahantu mfise nogenda ngo bampa miliyoni 500 mu bintu bimaze kuntwara umuriyaridi n'inusu hantu na hamwe nogenda ngo bampa miliyoni 500 ufise umutahe w'umuriyaridi n'inusu ntibashobora kuguha ideni miliyoni 500 ntibampa kuko simfise abamvugira turi bato cyane gose turagayitse cyane gose none nk'ubu Rashidi hahora habaho amahuriro y'abadandaza kenshi na Sebarundi ego ugasanga bariko bariga imikenyero y'ukuntu urudandaza rwotera imbere ego mwebwe abarimyi ego no mubona no muramaze kubusaba hoho murafise ishiramwe ribahuza nk'abarimyi uvuze Sebarundi aradukunda cyane gose kandi urudanda ibi bikogwa arabikunda cyane gose kandi aradushigikiye kandi cyane gose yego ko gituma mvuga ataradushigikiye turavye nk'umwavu umwavu gugwa 80,000 nukuri ukagenda kutora ku 30,000 uwovuga yuko leta itadushigikiye yoba ari kibura katima ngira ngo badashima kenshi na kenshi abantu ntibakunda kumenya uko imyavu bigenda ntibazi ko leta irihira abanyagihugu umwavu benshi ntavyo bazi ariko bari ibice bikeya bazonyumvirize babimenye nukuri leta ikuyemwe mu kuboko mu mwavu nta murundi yariho yoshobora kugura umufuko w'80,000 ngo agiye kurima ibintu ubwo leta nikomerezaho yego ariko rero wavuze Sebarundi ariko nkanje sindagira ibati ngo tubonane no mwisabira ikintu kandi ukuntu ategera abarimyi ndazi ko Imana yo bimfashije yo bimpaye kuko yontegera ho Imana yomfasha gashika ngaha akabona aho nigejeje akabona n'amarira mfise kuko je ndafise ibintu nkeneye ngaha mugabo ntararonka cyo kuko ndakeneye ko ino ndimiro yanje yoba mu mwamazi nkarima iki nurushana imvura igwa ntigwe ndafise ivyo norimamwo mugabo nk'ubu ndindira imvura mukaje nk'ubu twibonaniye no mwereka kuko je nta kintu nta buryo ngana wo mpumuriyaridi nta buryo na bumwe je ntowuriha kuko ivyo ndawukoresha ndabifise kandi vyunguka mugabo ndawusabende nk'ubu ndarindiriye imyaka ibiri kugira ntangure kuronka umwimbu sorome neza ega n'igihugu kizoronka koyoko ati gute nani sorome 10,000 vy'amavoka imifuka 10,000 kwate itariribwa ngaha mu Burundi ja Tanzania ugira izoca kuri dowani itadeduwanye none se ubutunzi bwabwinjiye mu gihugu yego kuri bwa butunzi ndonka nkahaba bene gihugu uwari kuja guhanyura ikigori cy'umuntu cyo kumanura igitoke cy'umuntu none muhemvye uja kukimanura urumva abantu bararose na leta irarose burya ngaha mpombye sijeje nyene mpombye abarundi benshi bazi ngo ni Rashidi yo bahombye n'igihugu kizoba gihombye kuko bino bintu biteye imbere na leta izoronkako nta kintu kirengana umupaka kidatanze ikori nta kintu kirengana ibariyeri umutoza kori wa komine adatoyeko none igihugu nikiba kirimo kiratera imbere natwe nibadushire mu bandi badukunde badushigikire jemwe naco gituma nshobora kubabara mbonye ubuza guhingura barimo baramuhingurane mugabo je Rashidi narimye ivyo bahingura atangurane bashobora kumpa je mu ncamake nije batangura guha ingurane nkarima hanyuma wa unda zohingura bakamuha mu nyuma yanje mugabo ibintu babigira igicuri bahuguhingura uwurima ivyo wa muntu azohingura batamuhaye na kimwe muri make birayobeye ndakubwiye ati birayobeye muri make bima amafaranga ugwiza umwimbo mugabo agaha udandaza umwimbo bakamuha birayobeye biragoye no gusigura okay. Sinzi ngene babitegera sinzi ukuntu babiharura kubera ibiharuro biri kwishi
kuko hariho naho bakubwira ngo kimwe guteranya kimwe ngo bingana kimwe. Cinye ivyo bintu Jenzoni ndapfa ntavyemeye kuko nivyobaho ngo kimwe wagiteranije ngo canganye kimwe. Oya bingana bibiri. Civyo ntuzomenda. Okay. Rashidi tuje kurangiza uko biri kose uwari wese aragira imbono kazoza. Ego. Yaba twebwe mu kimenyesha makuru Agaciro Media. Ego. Turafise imbono kazoza yacu nk'ikinyamakuru. Ego. Warumvise n'igihugu carashizeho naco nyimbono kazoza. Ego. Mu mbono kazoza yawe nk'inyuma y'imyaka 10. Ego. Rashidi yifuza kuba ageze he muri kino gisata? Nk'inyuma y'imyaka 10 urabona uno munsi mfise ihegitari 28 ziteyemwo ivoka. Nafise ihegitari 24 z'ibiti. Imikaratusi. Yego. Je nkora byose ugira ndabe kizogira ikizonteza imbere. Burya nuno munsi zino voka mbonye zitonteza imbere. Umukaratusi ngasanga ni unteza imbere. Nzocanza guteramo mu mukaratusi. Kuko ni uzoba ufise inki akamaro. Rero je imbona kazoza yanje mbona ku myaka 10 nari nifuza ko noba mfise hamwe noro nk'abanshigikira canke abo tushigikirana muno mugambi nari nifuza ku myaka 10 mbe mfise nk'hegitari nk'ijana zitunganije nk'uku apana kumva hegitari jana zishamba ngo bateyemo amavoka mu ishamba oya je nshaka ndo nk'hegitari 10 zitunganije neza izindi 10 zitunganije neza je no mu mbona kazoza yanje nari nifuza ko inyuma y'imyaka 10 no bafise nk'hegitari jana nziza zimeze neza cyane. Okay. Muko nabonye muko igihugu cyavuze 40 tube twifashe. 60 tube twateye imbere. Mbere bavuze byinshi bavuze kure gose nk'igihugu je ko ndabibona. Mubo Imana yo dufasha. Imana igahezagira amahoro kagumara amahoro. Iyo myaka ni myinshi gose. Nutwo kwiba tubashika. 40 ahubwo no tuzoba twifashe. Twikwije canke duteye imbere gose. Ku 40 si imyaka 15 hamwe atongorane yoba mwabuno Burundi. Nukuri tuzoba tumeze neza cyane gose. Okay. Nabonye henshi twaciye mu hari mirima y'amavoka kuko nabonye ino ntara yanyira rima amavoka cyane gose niyo ya mbere. Ego. Hari aho nabonye nubundi nubwo usanga ari umurima. Ego. Ukasaga ivoka virema ziratota mugabo zirimo ibishamba. Ego. Wewe hose mbona ari indimiro. Kubera ikindimiro. Sawa sawa. Ico ni cyakinini namye ndakubwira. Uragenda gutangura umugambi ugaheregwa. Umaze guheregwa haje wabonye ishamba ntibararonka uwo bokwitura ngo abafashe. Haje n'ikibazo cy'uburyo. Ni kibazo cy'uburyo barananirwa. Canke n'ikibazo cy'umwanya ko defise umwanya w'ikirana. Ni kibazo cy'uburyo. Ntunteremo mwibindi ni kibazo cy'uburyo. Okay. Aha rero jewe kuko nigeze kuba nabikubwiye ko nigeze kuba nkize. Burya rero ndafise n'umwana yitwa Bakundukize. Namwise Bakundukize kubera amahera mperanye abantu bose baramvako. Muga kubera uno munsi nshobora kwamura imifuka 5 bakayibona. Ubu nahaye ndonka abandi bagenzi. Wa mugabo burya mu minsi azoteba mu muntu. Ubu ndashobora kubitura bakamu miliyoni. Ninaco gituma rero wabonye indimiro isa neza. Rero nari mfise umugambi wo gutangura kudodora aho batanga uburyo ndabe ko bomfasha. Kuko ndafise ibindi bintu nkeneye mwino ndimiro kabisa ntarabona ko nashitseko. Mbona ko nkibikeneye. Nico gituma binsaba kuguma mbandanya gusaba. Aho na cyane nkamwe mushikira aba baturongoye. Uzomfasha umunsi umugendo ndodorere kwa nyakubahwa. Ndamubwira ikibazo mfise. Kandi sindomubwira ikibazo mfise. Ndamubwira ikibazo abarimyi bafise. Ego. Okay, nabonye kandi ku rundi ruhande iyi ntara umengo irafise sindimwe nyinshi cyane gose. Nk'ubu umuntu yakurikirana kino kiganiro akabe interesse no gushira imitahino. Ego. Yoronka amatongo y'ukurima. Amatongo ariho. Ngo yaronka. Ego. Kandi baguciye ko ubona bafasha. Mugabo gusa ni intara kubera naho wo kumviriza ku radio usanga ari intara yimbura ibintu byinshi mu bintu byose. Ntuvuga amavoka gusa. Ubaze ucere mu bimenyesha makuru urabe uzosanga ino ntara ariyo yimbuye ibigori byinshi
nkabuna Burundi nukuri sinishimye uzosanga ino ntara ariyo yimbura ibiharage byinshi nkabuna Burundi no kuvuga kubera ariyo nkantene y'igihugu yemera kurima ibintu byinshi gashiramo n'imitahe myinshi indimiro zaho ntizoroshe zirazimvye ni vya bindi bita ati sugwidimbo indimiro yo yimuyinga irazimvye ego irazimvye uwozo wari we wese yoza avuga ati ngiye kwifatanya n'abarimyi bimuyinga mugabo ho nzobikorera ntihoroshe harazimvye ego Rashid ndagushimire cyane ku mwanya ufashe uganira na Agaciro Media muri makuganire n'abarundi ego murakoze cyane namwe murakoze cyane gose kuntemberera ego munyeretse yuko muri kumwe natwe kandi Imana ibaje imbere kweri nuko twe turabakozi b'Imana turabakozi b'igihugu turabakozi b'abarundi ego abaza gushaka nimero ya Rashid turaza kuyandika kuri YouTube muri description ya kino kiganiro kandi turongera tuyishire muri commentaire ya mbere tuyipininge kubaza kumukenera mumuramutora kuri Facebook munaza kuyisanga kuri titre ya kino kiganiro naho ubutaha mu kindi kiganiro tubananye twunguka ubumenyi kuri bano bagwiza tunga suko naho ubutaha muri kumwe na Omdishanyuma bye bye.